Israel Drama agiye gusohora indirimbo ibabaza imitima canke ibabaza umutima mu mbere yo guhimbaza umunsi mukuru w'abakundana, ariko Drama agiye gusira hanze indirimbo ibabaza umutima. Uyo ni Irankunda Heri canke Dramati yarayabisikirize ku munsi wejo igihe ariko araganira n'abakunzi b'umuziki wiwe ku rubuga rwa Instagram, abazwa ibibazo n'abakunzi biwe ndetse abishura. Sinahuye kwe iyo uvuze ngo ibabaza umutima ni kuvuga reka ndakubwira indirimbo ibabaza umutima ingene bimeze. Urabona twese iyo twumvise Saint Valentin twumva umunsi mukuru w'abakundana, tukumva yuko kuri uyo munsi mukuru indirimbo zose zikwiye gusohoka ni indirimbo kumbure ziryohera abakunzi bacu. Uratahura, ni indirimbo z'urukundo, urukundo ruri positive, ariko tukirengagiza yuko mu rukundo habamwo gukunda, habamo guhemukirwa, ubwo bwose bwitwa urukundo. Hari igihe ukunda umuntu ugasanga uyo muntu yigeze agukunda, hari igihe ukunda umuntu ugasanga uyo muntu yagukunda ariko asundi akunda, hari igihe ukunda umuntu yibaza yuko ari waje gukiza ibikomere vyawe ugasanga ahubwo ni waje kubigwiza. Niyo ndirimbo biyita yikibabaza umutima. Niyo ndirimbo Drama agiye gusohora. Okay, ni indirimbo agiye gusohora, ariko kandi mpava ndabivuga kuri kote yanje ami. Uravye wa muzungu yavuga ngo la promesse est une dette. Akaba ari amapromesse Dramati ariko aremerera abakunzi menshi, harimo amakolabo Nigeria zahe ubu hagiye ndurumva kusereka ya makolabo wavusanga ibintu ariko aravuga benshi bataza kuza kuvyema kuko aguma yemerera ibintu byinshi en même temps. Sasa rero jewe kolabo Drama avuga yuko zihari Nigeria aho yavuze ko hariyo na kolabo zibiri. Reka rero tureke ibikorwa tugwiza ibikorwa, bame tureke amajambo tugwiza ibikorwa, ariko je ico naho amapromesse amaze kuba menshi. Ubunye rero turibageza twari twiteze kolabo international Nigeria. Drama nigeze avuga yuko kolabo zisohoka muri Fevrier anytime. Yavuze anytime n'umwanya wari wo wose. Kumbura so kuvuga ati turatsari mu ntango z'umwaka, sinza gutanga kolabo kuko uza gusanga ibiteramo biza kuza mu kwindwi mu kwa gatanu kuduga. Reka kumbure kolabo zizoze mu kwa kane mu kwa gatanu, ariko ubu mbanze nsohora karirimbo muri kuno kwezi kwa kabiri imbere yuko ndabaha izo kolabo, kuko izo kolabo ziraza gusaba video. Nimba ama audio yarakozwe haraza gukenera video, haraza gukenera yuko Dramati deplace akaza muri ivyo bihugu kugira ngo asohore gukora izo video. Wait and see. Reka turindire hama nk'impanuro tu umuntu yotanga, ni vyiza yuko habaho konoha ijambo umuntu aba yavuze. Ni vyiza vraiment, surtout ku baririmbyi, ko kenshi abafana canke abakunzi b'umuziki ubu baraciye ubwenge kandi barazi ukuri. Gusa byari vyiza ebana uvuga yuko hari hageze ko Drama duha kolabo yeme harimo Nigeria, Tanzania n'ahandi. Peu importe, igikorwa icari cyo cyose mugabo urumva hasohotse igikorwa ni vyiza ko ibikorwa vyinshi bigaragara gusumba amajambo, kuko ama coming soon canke ibikorwa biri mu mastock y'abaririmbyi usanga ari na vyinshi. Rero ugiye bitaraja ku mugaragaro canke kuri YouTube canke utaravya uploadinga, biragoye kuguma ubwira abantu ati ebana je ndafise imvura, ndafise ama album, kuko turakunze kuvyumva ku baririmbyi benshi. Umwaka amezi agahera ibikorwa biri ngaho bivundagaraye ngaho, ama flash yuzuye ibikorwa kandi vyanaheze ngukarindira yuko bisohoka ukabibu. Ariko tugaruke ubu yaza amasigara cica. Ariko tugaruke muri no myaka ibiri heze Israel. Nemera neza yuko muri no myaka ibiri heze ico Drama yavuze yarakiduhaye. Itsambere unaravye indirimbo yagiye aravuga ati ziraza gusohoka, zarasohotse. Ona munsi turazi yuko afise collabo na Easy Boy, indirimbo ya Easy Boy, ndetse bar na shooting muri no weekend iheze.
uno munsi turazi yuko asa indirimbo na Davis D isobora kuba imaze umwaka uramaze no kuyumva. Uno munsi turazi yuko Drama asa indirimbo n'umuntu yitwa Bahati wo mu gihugu ca Kenya, asa indirimbo yakoranye na Bruce Melody, indirimbo yitwa Diana. Indirimbo yakozwe n'umunyanyuzi yitwa LA muri 155 AM. Uza gusanga rero jewe ku bwanje simbona yuko muri kuno kwezi kwa kabiri ariyo hari kuza kolabo, ahubwo je ku bwanje mbona yuko zino kolabo n'imiburiburi zari kuza mu kwezi kwa kane kuduga. Sinarimvuze yuko kolabo arizo zikenewe, narimvuze nti ni byiza yuko batangaza ikintu babona n'imiburiburi hari ama pourcentage makeya asearch, kuko ibishobora kuvyica ni vyinshi. Hama kandi ariko no kuvuga yuko ufise ibikorwa muri stock si bibi. Si bibi. Uratanze akarorero kama kolabo wadondaguye afise. Nk'iyo kolabo ya Davis Dio ndayizi ari kumwe na menga na Polena nawe. Uramaze no kuyumva? Ndamaze no kuyumva. Ico gihe hari mu kwa gatatu k'umwaka uheze. Byari sanse yuko menga zisohoka muci. Muko urabona ko ibintu bigenda birahinduka. Sasa ivyo ni strategie nziza guhumuriza abariri cyangwa abafana, kubahumuriza yuko ibikorwa bihari kandi ari vyiza ko amakolabo yakozwe, wimirije gutanga ibintu bikaze. Nta muririmbyi numwe azokubwira yuko afise igikorwa cy'uburobe cyangwa kitameze neza cyangwa flopping. Ariko ndibuka yuko mu ijambo warigeze kuvugira hano yuko indirimbo ya Davis D na Drama yumvise kandi indirimbo ikaze cyane. Nico rero niko ndavuga. Rero ana kiyagihe surprise iraryoshe gusumba. Ana nk'aba baririmbyi basohora indirimbo canke bakasohora coming soon hasigaye nk'umunsi umwe canke iminsi 3, biraheza bigafasha gusumba yama coming soon ugenda ku ma media tour wemerera abantu ati tel jour hazoza utazi imbogamizi zishobora gushika canke intambamyi, cyangwa ugasanga byahaye wagize nk'ikibazo kanaka, aho muri iyo kaba kwitakura umubeshi. Nico gituma ndiko ndavuga nti akenshi ni byiza yuko habaho surtout nka Dramati yahora mu mvururu nyinshi na mugenzi we, yarakwiye kwiyubara kuzaremera ibintu atabona ama pourcentage nk'iya 80 cyangwa 90. Niko je ndabibona, kuko jewe biza kuba bitandukanye nawe, kuko kuba ufise igikorwa mu nzu ntibisigura ko ico gikorwa pourcentage nini zitarahera, ahubwo zenza kugaruka kuri umuntu wese agira timba korana. Iyo timba aricara bakavugana ati iki gikorwa turagisohora ryari, kuko uno munsi ico nizera neza nuko hari indirimbo nyinshi. Uno munsi je ndazi yuko ari album ya Emerson imaze imyaka 2 yitwa 1+1=1. Iyo album nirasohoka kumbure n'ama strategie yiwe. Uno munsi ndazi yuko indirimbo Zipit ya Vania na Trip yari imaze umwaka yarakozwe ariko itarasohoka. Uza gusanga B hari indirimbo nyinshi afise. Rero ahubwo je novuga nti izo ndirimbo ko zimaze kuba nyinshi mu stock, harageze yuko rero Drama atangura kuduha imwe muri izo collabo amaze kuvuga abantu bazi, hama kaduha imwe nyuma y'ino ndirimbo agiye gusohora hagacatangura gukurikira izo collabo zigenda. Nico narimvuze nti habayemwo n'ibikorwa apana vyo kumunwa gusa bigaragara byo bavyiza cyane. Harageze n'ukuri Dramatiko atanga igikorwa kandi team yiwe ebana bicare bige. Ariko je ico mbona Israel Drama yarutse kuduha indirimbo rya Code, kandi urabona yuko ukungene ya peut-être bibaza yuko aho izoshika siho yashitse. Aho rero niyo nsangaruka bibaza kwisikahe yashitse. Uravye Code ukacuraba nizi za temporize izi canke izi yakoze ama collabo n'aba banyarwanda za ya indi pyramide
canke ari kumwe na Paulin na Juno urana ko ni indirimbo vraiment zashitse kure ni indirimbo zakunzwe ni indirimbo zaronse pop play ni indirimbo zashitse mu bantu bitagoranye ni indirimbo novuga yuko zagaragaye gusumba code uravye aho zashitse za temporize madame n'izindi ko code yari yibaza ati iyi turaza gukrea buzz canke turaza kuyisohora uko unye canke peu importe yamahwa turiko turacamwe on doit turategerezwa kuyisohora mugabo kumbure code ntiyahitinze nk'ukunye izindi yakoze dramati aho ni kubwa Israel yes nuko drama agiye gusohora indirimbo muri kuno kwezi kwa kabiri naho nyene kubwa ubona code yarahitinze jewe ico nza kuvuga nibaza yuko jewe hit ndayiha insiguro zitandukanye uti kubera oya ega yarabaye hit yarakunze mugabo nayicompaye naziya zindi yes ndiko ndagenda itsambere ico nizera nuko nta ndirimbo ushobora gukompara n'indi ndirimbo ariko ikindi naco mvuga ni uravye ku mbuga ngurukana bumenyi uko izindi ndirimbo zagiye ziragenda nibaza yuko niyo ndirimbo ya Dramati muri no minsi ishoboye kuba ikwize ukwezi itarashikana 1 million views iyo code ariko mu biteramo uravye ingene indirimbo code iririmbwa urabona yuko mu banyagihugu indirimbo yaragiye kuko hari indirimbo usanga kuri YouTube ata views nyinshi ifise ariko ugasanga mu bantu indirimbo yaragiye oya wanashaka code irafise n'ama views ariko oya ntirakwiza 1 million ntirakwiza mugabe yafise niko navuga uravye indirimbo za drama 1 month wasanga yaramaze kwiza 1 million views uravye indirimbo itamporize ukaraba madame ukaraba Amipro nukuri kwimana code yarahuye n'amahwa menshi yarahuye n'intamba imbogamizi nyinshi indirimbo no kuri nukuri vraiment imbogamizi atari zijya twabonye hagati ya B na drama igana naziya nogira ngo ntihabuze n'abafana canke bagize bagize iki nukuri hari abafana harabaye mu ruhombo ku ruhande rw'abafana uruhombo gogo rutegerezwa kuhaba ico cyo kirumvika uruhombo ahantu hose abaye ikintu nico gituma bavuga ngo il y a des avantages il y a aussi des inconvénients ico cama gihari mu kintu cyari cyo cyose ariko ku munsi wejo igerekana naganira n'abakunzi bo Israel hari abantu bamubajije ati bi muracavugana aravuga toya ariko vuba turavugana hari nundi yamubajije ati hamwe vyosika tukabahuza na B-Face on the floor muri tayari gusubira kandi kungu cuti Yesu yati B is my brother. Yes, ivyo ni bimwe mu bibazo bagiye baramubaza ku rubuga ku munsi wejo natangaye uzi yuko ni ijya mini coupa yaguze 31 millions.5 inde drum ko ico kibazo warakimubajije cavuga 31.5